ibifungo by'ishati wabimaze none urakenyeye ube nka sukwe ndabira umushatsi je nta mushatsi nkuyongera n'umushatsi w'inteterezaso mbeko utarambwira ugomba kuzobika ine wakura papa inde papa nande papa kijya gipfungo niso eraba zanirize zoga wa mugore mva mu matwi umviriza ndakubwira urana ivyo fyina umviriza mwana wanje hari ibintu byinshi byo kuba urashobora kuzoba umuganga abadatera ntubazi urashobora kuzokwiguka ukaba umupilota wajya watwara indege ukaba umu engineer ni byinshi mugapana kuba kijya kigesera ngo niso nsezeriyo ndakumva gapfa wumva nuko ari ki wamwemeye nari naborewe oya garuka umviriza sinari naborewe mwana nari namukunze sivyo nyemerera rero kore mwana nyemerera ko nkundire ugende wiga umwana mwiza uzumfashe kore nanje nyubakire kore uzora nk'ubuzima bwiza sivyo ugiye kwiga kore neza tamera nkaso nsinziriye ndakumva ugenda wiga mama ego urakoze urakoze cyane mwana wanje araciye ubwenge ndabira amanota cyane gose badufotore ewe ukagire neza akanzoka mbe papa ari he reka nakijya gipfu ukurikira nindakurikira injira ego ni moyo Yagize bwake mwifuza narinje gupostira nga ndabasabe akazi mbega ajya muri minsi ibiri jewe nize faculté économique kuri université bagabo mwari muvuze nariko mvuga nti nize faculté économique kuri université du Burundi rero Claude aho mereza akazi duhurireyo no musi turazinwa na burya ari vendredi turazinwa bimwe by'akarorero duhurireyo ku masaha yo kumugoroba ego sawa mbega izo ni dosiye zawe ego harimo na ntuze na certificat naronse igihe nagira stage ngaha iwanyu usigire ego cucaja kuri reception usigiye nimero wewe ego tuzokurondera okay sawa sawa alo Claude kanarimeje kurungikira audio kuri WhatsApp ntayo wumvise sawa man naziye mbona ana idoshi zanje ziko hasi bien ubona yazitereye bien mbona twumvikane gato ego murabizi ko muri mwebwe batatu turondera umuntu umwe rero nagira sabe sina ego sina kari muri bureau gute hama basigaye mwihangane naho ubutaha sina ma ufana kuri ndabonsa akazi wanje from ndabonsa akazi sina
oya ntibikunda twarakwije. Oya muri iki gihe ntituri ko turatanga akazi kuko mwari kwa mwarabimenye twarasohoye appel d'offre. Wapi frère? Wapi? Kija sikira. Oya ngaha nta barasta dukoresha. Nta kazi gahari. Wapi simbata ya kweli. Fembiranyi. Ntana 5 ufite tugure ibi benye bya 5. 0 francs. Ndanda. Ndasigaye 5. Okay. Era aha voilà. Ara ijya gutikira hari. Gendera ko afite ibi tunze. So. Bro, uranyumva? Batanga umufisi. Man, nikosa gyaje, nje nakubwiye ujya ukerike barabara, nk'uyu utari cyo ukora uko kimerewe neza, ko kina kiseje birundi kirofa. None iyo serumu mujanye he? Mugenzi wo kuva kiza nga ntarariha. None muca mutwara iyo serumu? None tubigenze gute? Man, oya gumana naje, turaza kurondera indi solution. Uraza gukira, urumva? Uraza gukira. Ubeshe atari sharafu. Bro, gumana nanje. Bro, kumana gusaba ikintu kimwe. Kandi kinyemerere. Bro, zo bandanye papa. Ego. So papa zo biti struggle. Ndari twande. Allô? Oui. Oya, ehera nakwiye ko amahera ari hariya munsi y'igitanda. Raba neza. Sawa je ni mu bitaro nagiye kuri mugenzi. Sawa turasubira. Bro, wari kuvuga ikire. Zo papa zo biti struggle. Najora Karagiye gute kumana nanje mano kumana nanje. Yeah, bro. Kandura. No. Noneke. Man. Ndakwebere. Nzopambana. Kandi nzotunga. I must struggle. Ntazosubire n'umuryango wawe wose nzowukiza. Icyo ndabikwemereye. amahoro chef. Every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry.